iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwabonye ikingura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda ni mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Inshuti zacu mwese aho muherereye mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire. Muri iyi saha tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari duhere mu Burundi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gutahura ukuri n'ubwiyunge bw'abarundi Sever mu magambo ahinnye y'Igifaransa yarayitangaje ko yabonye mu binogo rusange imirambo y'abantu barenga 1,400 bishwe mu 1972 mu ntara ya Bururi. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye. Umugwi Sever umenyesha ko ibinogo vyatowe hafatiwe ku makuru yatanzwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi bari bafite ubwenge ico gihe. Bongera ko babuhaye amakuru ari abarundi bo mu bwoko bwose, abahutu n'abatutsi. Mu kiganiro y'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu, yerekana ibikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu rwimo rw'1972 i Bururi bigeze. Umukuru wa Sever yasiguye ko ari abandi bantu benshi batazwi igitigiri batawe mu nzuzi, abandi basangukira mu mashamba. Pierre Claver Ndayicari byataweho abantu mu bwimo bwo 2022 muri ibyo binogo 2024 byakomowe. Hari 11 muri ibyo umugwi Sever wasanzemo ibisigarira by'ababitaweho. Byongeye ibisigarira by'abantu 1,455 nibyo byatuwe muri ibyo binogo rusangi 11. Yamara hari n'abandi benshi bishwe bakaga mu nzuzi nka Sibuvyaye, Jiji na Murenge. Umugwi Sever ntiwoshobora kubatora. Hari n'abatawe mu mashamba baribwa n'ibikoko. Ndayicari yatwara umurwi wo kunwanisha abarundi no kurekuriranira yavuze imico imwe y'abishwe mu makomine yagize intara ya Bururi. Harimo abayobozi b'amashure, abigisha bo mu mashure yisumbuye, abo mu mashure y'intango, abadandaza, abanyamyuga, abakozi ba leta, abarimyi n'aborozi batunze, abanyeshure barimo n'abo mu mashure y'intango, abasirikare n'abandi. Ibikorwa vy'umurwi Sever vyo kuzura ibisigarira vy'abishwe mu 1972 gusa, urwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi, vyateye impari mu kiringo c'umwaka ushize. N'ubwo Ndayicari yasiguye ko buno bwicanyi bwitaweho kurusha ubundi bitewe n'uko amasura ariko arashira. Mu kwezi kwa mbere hagati y'uyu mwaka, abaserukira amadini barakoranye n'abarongoye Sever babwira ko babona ibintu. Musenyeri mukuru Bernard Ntawoturi yigeze kubicegera c'umukuru w'uwo murwi, yahanuye ko hoba gutohoza kurusha. Abivuga afatiye ku karorero kabiwe yabuze mu 1993 h'abahutu mu ntara zitandukanye birara mu batutsi nyuma y'iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu atwaye Burundi, abanje no gutsinda amatora. Muri 1993 je yibuhiga gutora abana basizwe na mukuru wacu. Nasanze imivyimba iriko iratemba iboshe mu ruvubu. Beye imivyimba yashikiye yahebeye. Niho nyamaza mbe mukuru wacu yari cyane ntiyari. Uwo mubabaro tugendana kizodukiza ubwo tumenye ukuri, kandi uko kuri kuzova n'uruhande n'ubusa. Sever bayihemana ikomeye cyane, ubacana ibijya byo hejuru, ariko Sever iri hasi mu bitugu, bakanayironderera uburyo Uburundi buzokira tukaba. Musenyeri Joseph Kimararungu wo mu diocese ya Gitega hagati na hagati mu Burundi we yahanuye ko hobaho ubuhinga bugezweho mu gutororokanya ibisigarira vy'abishwe. Ibintu uko ari kwise nuko kuko tubagatwari batemba ku bikigere Sever kurakora iterisha bagira bati muriko murashira anasana particulier sur les numéros de 1972 pour incriminer bamwe, ariko tuzi ko nantwa izabaye agezwa mu kwezi kw'indana ari gusimuka fatira. Ikindi nagira Sever ko
ifise na technicité qu'il faut ku buryo atarukuze telefone muri kera kugira narijya hariho abatizeye ubasepere cyane hari amafoto ku video ku rubugu ariko baragira bati abatutsi b'ibihumbi 2023 muri kumire shobo mwagiye kuzura murabiso uhinga kwerekana ko reyema mwapije mu kuba kugira ngo yerekane ko ari cyangwa cyangwa na kabiri ese hariho umugambi wo kugira ngo kuba expertise international. Umukuru wa Severe amenyesha ko imiryango yabuze ababona ivyabo mu rwimo rwo mu 1972 isaba leta impozamarira canke inshumbusho hamwe no kugira imigirwa ikurikira iyo umuntu apfuye mu Burundi no kuvuga kugandara no kuganduka. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika kandi ni no muri Tanzania. Tanzania ifite umukuru w'igihugu mushya. President wa gatandatu umutegarugori Samia Suluhu Hassan yaraye arahiye. Yarasanzwe ari vice president wa John Magufuli witabye Imana. Agiye kurangiza manda yabo batorewe ishigaje imyaka 4 n'igice. Abaye umukuru w'igihugu cya Tanzania wa mbere na mbere w'umugore. Madame Samia Suluhu Hassan asanze uwuhe murage w'uwo yari yungirije kandi asimbuye John Magufuli. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yabiganiriyeho na Professor Sabato Nyamusenda, mwarimu muri kaminuza y'i Dar es Salaam muri Tanzania. Nyakwigendera perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yari umunyapolitike utavugwaho rumwe, yahise yamaganwa nk'umunyagitugu nyamara uzwi cyane nk'umuntu ukunda igihugu. Kugira ngo twumve neza umurage we uvuguruzanya mu rwego rwo kumenya amateka yagutse ya Tanzania, Ijwi rya Amerika ryagiranye ikiganiro na Sabato Nyamusenda, umwarimu muri kaminuza ya Dar es Salaam mu ishami ryigisha ibya politiki. Impuguke mu bya politiki Sabato Nyamusenda afite uko abona umurage wa John Pombe Magufuli. He leaves behind a mixed legacy. His opponents would always criticize him as a person who they think violated. Asize umurage uvanze. Abatavuga rumwe nawe bahoraga bamunegura nk'umuntu batekereza ko yahohoteye uburenganzira bwa kiremwa muntu, atari umwanya wa politiki gusa, ariko rubanda nyamwinshi batekereza ko yari umuyobozi wabo nk'umuyobozi urwanya bagashaka buhake, abenegihugu bamufataga nk'umuntu wahagurukiye kurwanya ruswa kandi bagatsimbarara ku mikoreshereze inoze y'umutungo wa leta. Yagerageje kuzamura bimwe mu bigo cyangwa amasosiyete no kubishyira mu bikorwa bya leta. Asize rero umurage uvanze, ariko nanone kuvuga ku murage we byaterwa n'icyiciro umuntu arimo kugira ngo asobanure neza iby'umurage we nyine. Ndashaka kwibanda kuri uwo murage uvanze nk'uko ubisobanura. Dushobora kubanza kureba ku ruhande rwamubonaga nabi cyane ibitekerezo by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi banenze ku kibazo cy'uko yafataga uburenganzira bwa muntu. It's very obvious when he got into power in 2015, there has been almost a consistent. Biragaragara cyane igihe yageraga ku butegetsi mu mwaka wa 2015 habayeho kugabanuka cyane ku rubuga rwa politiki. Urugero naguha, muri Tanzania yagabanije ibikorwa by'imitwe ya politiki, yabujije imyigaragambyo rusange kugeza amatora abaye, yagerageje kugabanya imikorere ku miryango itegamiye kuri leta, cyane cyane iterwa inkunga n'ibigo cyangwa na za leta z'i Burayi. Habayeho kandi kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru, cyane cyane uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Mu isesengura ryanjye bwite rero ntekereza ko iki kibazo gishobora kuba ari ikibazo cy'amateka kurusha kuba imiyoborere mibi y'umuntu. Hano naguha nk'urugero. Amwe mu mategeko yakoreshaga mu guhashya sosiyete sivile n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo yashyizweho n'abamubanjirije. Mvuze ibyo ntabwo ngerageza guhakana uruhare rwe by'umwihariko, ariko ndavuga ko dukeneye kumurenga, kubera ko kuri ye ikibazo ntekereza ko kiri ku miterere ya leta twarazwe. Iyo ari igihugu cy'abakoloni. Ashobora kuba yarakabije mu byo yise ubutware, ariko sinkeka ko byari bidasanzwe. Noneho reka tuvuge ku rundi ruhande rw'umurage wa Magufuli. Abamushyigikiye bashobora kwerekana ko akunda igihugu cye ndetse yanazamuye ubukungu bw'igihugu kandi yanarwanije n'abagashaka buhake. Ibyo byaba bihuye n'amateka ya Tanzania mu buhe buryo? I think he was economically was dealing with a problem which is also structural and historical in the sense that the economy that we have. Ntekereza ko yari afite gahunda yo kuzahura ubukungu. Ikibazo nacyo ntekereza ko cyubatswe n'amateka. Ahanini usanga ari ubukungu bushingiye mu kuzamura inyungu z'ibihugu byo hanze.
Habayeho kandi amateka yo kurwanya igitugu cy'ibihugu byo hanze ndetse no gukoreshwa n'ibyo bihugu. Hano twahera nko mu gihe cyo guca ubukoroni na nyuma y'ubwigenge. Urugero, muri Tanzania mu 1967 igihe perezida wa Tanzania Julius Nyerere yatangaga itangazo rya Arusha ryumvikanishaga ko politiki ya Tanzania ihindutse hagamijwe kubaka umuryango w'abasosiyaliste. Ariko rero urabizi, hari ikintu cyabaye mu myaka y'1980. Ndabikoresha mu buryo bwo kugereranya mu buryo bw'uko imfashanyo n'ubucuruzi byakoreshwaga mu guhatira Tanzania kwiyegurira amategeko y'ibihugu by'i Burayi. Ni muri urwo rwego rero aho Magufuli yazamukiye kandi asezeranya kugarura icyubahiro cyatakaye muri Tanzania. Yatakaje umurage wo kugarura uburenganzira bwo kwishyura ukizana. Yatangaje icyo yise intambara y'ubukungu mu mwaka 2017 yo kurwanya ibihangange mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uru ni rwo rugamba rwe runini kandi yashyizeho imwe muri politiki ikaze y'iterambere muri Afurika. Reka rero ibi byose noneho tubishyira ku munzani. Ubona ibi bivanye Tanzania he bikayijyana he nyuma ya Magufuli? There is a very huge divide in Tanzania. The middle classes of my type would say he was a dictator because he narrowed down their space for expression. Muri Tanzania hari itandukaniro rinini cyane. Ibyiciro byo hagati y'ikigero cy'abantu bifashe ndimo byavuga ko yari umunyagitugu kuko yagabanije urubuga rwo kuvuga. Ariko muri rubanda nyamwinshi niwe perezida uzwi cyane, usa nk'uwagerageje kwimenyekanisha nk'umuntu ukurikiza politiki ya Nyerere. Ariko gukunda igihugu kwe byari bitandukanye. Umuntu yavuga ko bwari uburyo bumwe bwo guteza imbere igihugu kandi bugisubiza inyuma mu bundi. Ku bijyanye rero n'imibanire n'ibihugu by'abaturanyi cyangwa ku kibazo cyo gukunda Afurika, ni ibintu washoboraga kubonera imbere muri we, kandi nk'ibyo bishobora kuba byarahinduye ibintu by'inyungu za Afurika byari byarashyizweho mu gihe cya Nyerere. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'aya makuru y'ibiyaga bigari tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Tanzania ifite perezida mushya, umutegarugori Samia Suluhu Hassan yarahiye kuri uyu wa gatanu. Abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore utegetse Tanzania. Yarasanzwe ari vice perezida, akaba asimbuye John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Samia Suluhu uzwiho kutavuga menshi, yitezweho impinduka cyane cyane mu ishyaka rye rya Chama cha Mapinduzi mu byerekeye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu na demokrasi. Pierre Claver niyo nkuru. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutii. Uyu ni umufasoni Samia Suluhu Hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta, inama nshingamateka na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria. Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara ico gihugu, yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu, gutwarira neza bose atanumwe akumiriye, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania. Nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano. Samia Suluhu Hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga co kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania bavyemeza. Muri ivyo harimo kunagura igisata ca demokarasi, ubwisanzure mu gushikiriza ivyumviro, iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi. Nk'akarorero, umugambi Chadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga 200 bafunzwe kubera ivyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze. Uwo mugambwe witeze ko abo barekugwa co kimwe n'abandi baharaniye agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bafunzwe. Ikindi gisata kimurindiriye nico kugwanya ibiturire no kugwanya ivyaha vyambukiranya imipaka. Ibi nawe nyene arabifise mu myitwarariko.
Perezida Samia Suluhu Hassan yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2016 yarusha muri Tanzania, yariko akebura igipolisi n'abandi bakora muri ico gisata. Maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia. Agira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroshe na gato, gisaba inguvu za benshi. Ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumanatumako amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya. Ati yiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi, eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi. Barabigituma hama ufata ingingo zibereye kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda. Na mufasoni avuga make n'ijwi ryiyoroheje. Iradiyo ya Mongereza BBC yamubajije igituma nawe yishura ati sifisi ijwi ryo hejuru nk'abandi ba Tanzania, mvuga nitonze, ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera. Ndashobora kukubwira n'ijwi ryiyoroheje buke buke, ariko nakaze kandi nashimitse. Akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro vy'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo. Gusaha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzania bazwi ko badakunda akazi cane. Umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemwo gusa nk'intwaro z'umukazo, aho abatavuga rumwe na leta canke undi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa. Ubu yagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu. Abandi bahinga harimwo n'abigisha muri za kaminuza nka Aikande Kwayu canke umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira Bulldozer. Bagize bati nta wigeze amubona akura abategetsi mu ruhame canke atukana n'abatavuga rumwe na leta. Ashobora kubabona kure niyaronka abamufasha beza. Aratandukanye cane n'uwo asubiriye, aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha. Ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu kuko kubwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye. Urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika nubwo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Muri ico gihugu Perezida Magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari, ndetse ahamagarira abantu kunywa imiti y'Igitanzania atari yo kwa muganga, kutambara ubufukamunwa n'ibindi. Igihe ibindi bihugu vyahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi, muri Tanzania nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe. Perezida Magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa. Yamara igihe Perezida mushasha yaja kunamira ikiziga ca Magufuli, Samia Suluhu Hassan abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane. Samia Suluhu Hassan no Muislamu w'imyaka 61 yavukiye mu gihugu ca Zanzibar, izinga ryegamiye ico gihugu ariko buri sigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo. Yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi CCM kubicegera canya kwigendera Perezida Magufuli mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri canya kwigendera Perezida John Pombe Magufuli gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwenyezi Mungu nisaidie. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Leta ya Tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi 14. Ibindi bihugu nka Kenya, u Rwanda n'u Burundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza Perezida John Pombe Magufuli ashyinguwe. Impuguke mu bya politiki Frederic Bavuginyumvira aravuga ko urupfu rwa Perezida Magufuli ntacyo ruzahindura muri politiki ya Tanzania. Avuga ko politiki yo gucyura impunzi z'abarundi ku ngufu ikwiye guhinduka ndetse n'imyitwarire ku cyorezo cya virusi ya corona. Bavuginyumvira yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ari Buruseli mu Bubiligi. Nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko ari ikintu kizohinduka kubera ko Tanzania umuntu ni systeme bwa mu Faransa itwara, naco gituma ubwo nyene bidatevye baciye bahashira icegera ca perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya Pombe Magufuli
ni nk'uko ibyitwa shingiro ryabo byabivuga. Rero sinibaza ko hari politiki izohinduka ahanini. Icyifuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino kwari uko impunzi z'abarundi ngira ngo zogira agahengwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya perezida w'uburundi na perezida Magufuli watuma impunzi z'abarundi bashaka kuzitahana ku nguvu kugira ngo mu Burundi berekane ko hari amahoro, hanyuma babafashe. Ariko Tanzania igagerageza gufasha icyo kintu, twe tukavuga tuti twibaza ko icyo kintu coba cyiza gihindutse, ariko ubundi sinibaza ko ari politiki izohinduka muri Tanzania, mu migenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu duhana imbibe. Muri make mu kurangiza naho kubijanye n'urugamba rwo kurwanya COVID-19 mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahagurukiye ico kibazo, muribaza ko ico kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uko kimeze ntibagifate minini? Muri make cyane ndibaza ko ari gishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu nuko bafata ingingo bwa mbere hanyuma bikabagora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari izo. Ikibazo rero nibaza ko kiriko kiribonekeza neza mu bihugu bya Afurika ku buryo abategetsi bashasha ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iriko irabyifatamwo nabo nyene bagakurikiza nk'uko abandi bariko barabyifatamwo. Ahandi hoho ni ikiza gishobora gutikiza abatanzaniya gusa ni muri kajya karere, kandi ndatangaza ndamvye ingene mu Rwanda babifata, siko Burundi babifata, siko Tanzania babifata mw'intego cyane. Arabona ko ari ikiza kidasanzwe, ariko ivyo bihugu bibiri womenga ni ibisanzwe, womenga ni imikino. Nibaza yuko batabwiza kwandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera, na cyane cyane ko iyo korona ubona ntitoranya, ntigira mukuru ntigira muto, bose irahitanisha. Frederic bavuga inyumvira y'impuguke mu bya politiki yigeze no kuba vice perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ziravuga ko President Magufuli yazifataga neza, bakifuza ko umusimbuye Samia Suluhu Hassan yazakomeza kubafata neza. Baganiriye na mugenzi wacu James Jovin. Nukuri nta wumvuga ngo yadufashe nabi kweri, ukweza kudufata nabi ntibaye kwemeye ko tuza ngaha tukahicara, kandi baza kudufata nabi ntituba turonka ibifungurwa. Nukuri twagize amara ko yapfuye kwe byashitse, twese niyo turindiriye kuzoja. Mu perezida nawe azoza, abona benshi aravuga ati tuzotaha harabonetse, hari navuga ati twebwe toshe kongera turose ubundi buhungiro, twajya mu bundi buhungiro. Urumva twese twimvira kumwe, hanavuga ati yeno so n'ubuhungiro gira iki no kunguruzwa. Kubw'ibyo kweri nta muntu yovuga yuko yadufashe nabi, sawa niba byarashitse akadufata nabi, urazana turagoye. Ntawe shima ntibashima bose, yimwe abagimigano bishima ko yatwakiriye kweri tukicara ngaha ko tubaye kubwiwe no kubw'Imana. Magufuli nukuri yari dufashe neza, urupfu rwe rwatubabaze rwose. None rero jewe icyo mbona cyo dusaba nka UN na leta nuko bodusabira ku yundi mu perezida yo baje nyene akadufata neza nkuko nuwari hari yari dufashe neza, ari nko kuturebera abakeneye kunguruzwa bakaturebera bakatwunguruza. Nka twebwe dufise ibimuga hoho turahanzwe n'ingorane, urumva nyene barakwiye kudushugurikira bakaza baradufata neza, n'uwo uzobaje w'umuperezida azodufate neza nk'uko wari hari yari twifatiye neza, baducungerere n'umutekano hano hantu turi. Biravana n'ibibazo umuntu aba yahunze yagize afise, kandi ibyo tuvuga si bimwe, ugasanga ufashe neza mu kindi gihe ukabufata nabi, gusa ibyo ntivyadutera ingorane. Nk'uyu muperezida rero wagiyeho atwiteho bamenye ati bijya n'ibimuga bijya n'impunzi z'ibimuga zahunze zaramugaye cyangwa hariho zimwe zimugariye n'ingaha, nuko icyo twasaba n'icyo atwiteho. Je ko by'ukuri sinavyakiye neza bivanye no kungene niyumvisemo nabi, bivanye no kumutakaza Perezida John Magufuli. Sinavyakiye neza gusa amajambo make, ndi umurefugee kandi nkaba ndi mu nkambi. Ku by'ukuri nzomwibuka kuri byinshi, ku byo yakoreye aba impunzi, kandi ku byo yakoreye leta ya Tanzania, kandi ku byo yakoreye igihugu cya Tanzania. Yarubatse akora ibintu byinshi, ku by'ukuri tuzomwibuka kuri byinshi mu majambo make. Uyu Magufuli yari yatwakiye neza, yari twakiye mu Burundi tugishika, nta muntu yagira ngo upfa ujahe, nuko
twasaba n'uwo wundi arojaho adufate neza kuko Magufuli yari dufashe neza kandi bari mu mbavu baza baraduhohotera baducisha ku ntuzeye baturungikira n'agafashanyo ntikadushikire kuronka n'ubugari bwabotse ubwo bugari bwabotse ntitwariye murabona kandi nk'ubu heraba baduhereza indya z'ukwezi z'amezi abiri tukabikwezi amezi abiri kandi ari iby'indwi imwe aho kandi bari bakwiye kungura ha intuzeye agasahani bakamenya ati izi ni impunzi wagerera tegerezwa kudushugurikira nk'uko n'ubundi yari twitayeho mbere asumbiritse n'uwahahora jewe icyo nkeneye nuko bodushugurikira no kuba ariko barataha turabona imfashanyo ntikwiye neza kuko abariko barataha mu Burundi turumva babaho nabi nuko bokongeza n'agafashanyo ku bariko barataha ko babona nyene bariko barataha bakabongereza agafashanyo n'abandi bari ngaha nyene bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro je nicyo mbona yuwe niyo zidushugurikira hamwe na leta nyene kubw'ivyo nyene turafise umubabaro kubw'uwo mu perezida yapfuye nyene twese twababaye vyatubabaje bishize akaba yatahutse ko mu byakira nk'uko kandi twese twababaye kugira twese twumvite ko hari n'abatanzania biwabo hari natwe twumvite ko uruhare ni ukuri twabaye rwose twabaye kweri kuzoca ko nawe reka turebe nitwahashika tukamubona akajako tukabona ukuntu adufashe tuzobishimira Imana hari n'uvuga ati je n'uyu munsi mbonye ukuntu nukunguruzwa ni ukuri ibyo byose turabisaba Imana nawe tubimusaba uzojako tukabona n'ubwigenge bwo kwidagadura twanyuma y'inkambi nta kuvuga ngo baramfata atakuvuga ati kumbe ndimo naho ngende barandondera aho ugiye ukavuga tukagaruka atangorane icyo cyo dusaba ku by'ukuri nari gusaba abatanzania eka bashishikare kwirinda no kugira ngo kandi barondere ubundi umuperezida mushasha ushobora kubarongora neza kandi biyubare kuzana induru kuko aho kaciye ntihaca urwanko kuko ijambo kabisa nk'iryo yadusigiye ati tuzomukunda kandi tuzomwibuka egome bisabwa ribandanya kubaho kandi twamana urukundo kugira ngo tumupfube amahoro maze tumuhambe amahoro marame none turasaba yuko uyu wundi arosubiraho kweyo dufata neza nuko ahandi twababaye rwose ahandi tukigira icyo tuvuga impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barizera ko perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan azakomeza kubafata neza. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 ubusa 5 2 93 2 94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 1 8 5 Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abizihiza uyu munsi mutagatifu Yosefu ab'Intarama na Nyange ab'Inyanza na Nyakibanda